Abateze amatwi mwese ndabaramukije, kaze mu kiganiro ivyo nabageze vyose. Igihe Yesu yasezera abigishwa biwe yabahaye icagezo ngo bagende bahindura amahanga yose abigishwa, ababatize, baheze babigishe kwitondera ivyo yabageze vyose. Muri iki kiganiro mutegurirwa mukongera mugashikizwa na jewe Yohani Niyondiko, biciye kuri radiyo Ivyizigiro no ku zindi mbuga zikoresha ubuhinga bwa none. Turigira hamwe kimwe kimwe mu byo Yesu agomba ko tumenya, hanyuma ngo tubigendere bitume dukomeza urugendo rwacu rwo gusa nawe buri munsi. Kaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi ndavuga ku ijambo rivuga ngo Yesu aradukeneye ngo tumubere indogoba agenderako. Iyi yinga Yesu yabambwemwo Bibiliya aritwereka ari yinga ridasanzwe. Turabona Yesu akora ibintu bitandukanye ku minsi itandukanye. Hanyuma turamubona Yesu yinjira muri Yerusalemu ari ku nyana y'indogoba. Yesu yaraje azi yuko ari igihe ciwe ca nyuma agiye kubambwa. Hanyuma Mariko aratwereka, aratubwira iyi nkuru y'ukuntu Yesu Kristo yinjiye i Yerusalemu ari ku nyana y'indogoba. Turabibona muri Mariko gice ca 11 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 11. Imbere yaho Mariko aratubwira inkuru y'impumyi yitwa Barutimayo, aho ni mu gice ca 10 uhereye ku murongo wa 46. Barutimayo yumvise igugu ry'abantu, urwamo rw'abantu benshi bahindanya. Barabaza ati ivyo nibiki? Yari impumyi. Baramubwira bati ni Yesu w'i Nazareti ariko ararengana. Barutimayo ngo acaratakamba, ngo arasemerera avuga ati Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Abantu ngo baramuzibiza bati hora reka kugora umwami. Ariko ngo akomeza cane gutaka ati Yesu mwana wa Dawidi ngirira imbabazi. Yesu ngo acarahagara, ahagaze aramuhamagara ati ingo hano, ushaka ndagukorera iki? Acaravuga ati ndashaka guhumuka. Yesu Kristo ngo aca aramuhumura. Amaze kumuhumura ngo iyo mpumyi ikigenda inezerewe ikurikira Yesu Kristo. Niho rero haca hakurikira aya majambo y'ingene Yesu Kristo yari mu nzira agenda i Yerusalemu. Hanyuma arashika ahantu ngo ariko aregera Yerusalemu. Bibiliya iratubwira ngo agera ahantu atuma abigishwa biwe ngo bagende ahantu bamuzanire iyi nyana y'indogoba, bayimuzanire hanyuma yibandanirize igikorwa ciwe. Muri aya majambo ndaza kuvuga kuri iri jambo ry'umwana wa Dawidi, Yesu mwana wa Dawidi. Ndaza kuvuga kandi kuri inyana y'indogoba. Ndaza kuvuga kandi ku ijambo rivuga ngo Hozana, Hoziyana, hashimwe uwuje mu izina ry'Uhoraho. Yesu abwira abigishwa biwe ati nimugende hariya mu gisagara, hariya muri village, mu mihana, murahasanga inyana y'indogoba iziritswe, muce muyizitura muyizane. Hanyuma ati nibababaza bati ivyo muriko murakora nibiki, mubabwire muti umwami arayikeneye. Abigishwa ngo baca baragenda barayisangaho ko yababwiye. Hanyuma bagira ko barayizitura. Bariko barayizitura, abantu beneyo babonye bati mwabagabo ivyo mugira nibiki ngaho? Nabo bati umwami arayikene. Bababwira kumwe Yesu Kristo yababarira. Hanyuma barabareka barayitwara, bayijanye barayishikana. Bayishikanye aho Yesu ari, Yesu ngo abantu baca basasa impuzu zabo kuri iyo ndogoba. Yesu yicarako, ngo baca batangura baca amashami n'impuzu zabo ngo basasa mw'ibarabara, zindi basasa urumva bashashe aho yicara. Hanyuma bagenda basasa mu nzira. Yesu ari ku nyana y'indogoba atangura kugendagenda, agendagenda yinjira hehe? Muri Yerusalemu. Ntibakoze ivyo gusa, ngo bagiye barasemerera bavuga bati Hoziyana,
hashimagizwe uwuje mu izina ry'Uhoraho. Yesu nahimbazwe. Icya mbere, Yesu yari Imana koko. Yarabona hariya, arabona inyana y'indogoba, aravuga ati genda muyizane. Abigishwa Bibiliya iratwereka barumvira baragenda. Yari yabahaye des instructions zikwiye, ati uko niko mubisanga, hama mubikora uku nuku. Barumvira baragenda. Icompa wewe nanje tukaba abantu bumvira Imana. Iyo Yesu avuze tukamwumva, tukumva ijwi ryiwe, hama tugakora icyo atubwiye. Abigishwa biwe yarababwiye, hama baragenda. Ngo kandi kuko ari Imana yarabizi, babisanze uko yabibabwiye. Kandi yari yanababwiye ati nibababaza mwishura uku nuku. Kandi byagenze uko nyene, barababaza bati mwabagabo ivyo mukora n'ibiki? Iyo nyana y'indogoba muyishaka kwiki ko muriko murayizitura? Nabo bati umwami arayikeneye. Hanyuma barayitwara. Yesu Kristo, iyo ndogoba imubera igikoresho. Ndashaka kuvuga kuri ijambo ryo kuzitura. Yesu Kristo aragomba ko wewe nanje tumubera ibikoresho. Ariko akenshi usanga tuboshwe. Ugasanga umuntu afite ibintu byamudadagiye, byamuboshe. Ariko umwami arakeneye indogoba agenderako, kuko afise igikorwa. Iki kintu cyo kwinjira muri Yerusalemu nticari ikintu gisanzwe, cari ikintu gikomeye cyane yagomba gukora, kuko Yesu yari umwami. Abisirayeli bari mu gihe bari biteze ko Mesiya azoza, kandi bari bamwiteze kabisa, bamushaka. Kubera iki? Kuko bari mu buja, bari baganzwa n'Abaroma. Bari biteze, kuko byari byarahanuwe kuva kera ko Mesiya azoza. Bari biteze ko Mesiya aza, rero azoza akabakura munsi y'agacinyizo k'Abaroma. Rero Yesu Kristo yari agomba gukora ikintu kiri prophetique, kwinjira i Yerusalemu, kwinjira ari umwami. Navuze ingene Mariko abanza kutwereka akoresheje iyi nkuru y'impumyi Barutimayo, ingene iyo mpumyi Barutimayo yamenye ko Yesu ari umwana wa Dawidi. Umwana wa Dawidi gisigura iki? Umwana wa Dawidi bisigura ngo ni Mesiya, kuko vyari vyarahanuwe yuko Mesiya azokomoka mu ruvyaro rwa Dawidi. Rero Barutimayo impumyi irabimenya, yari ibizi, irasemerera iti Yesu mwana wa Dawidi. Mu yandi majambo yarevuze iti yewe Mesiya we. Mesiya si umuntu asanzwe. Mesiya ntabwo ari umunyanazareti asanzwe. I Nazareti hava abantu benshi, ariko umwana wa Dawidi. Barutimayo arabimenya mu buryo bw'impwemu, arabimenya. Byari byaravuzwe, bari babizi. Kumbure sinkekeranya ko mu igugu ry'abakurikira Yesu hari abatizera ko ari umwana wa Dawidi. N'abigishwa biwe baragereye bagakekeranya. Ariko iyi mpumyi iravuga iti mwana wa Dawidi, yewe Mesiya we, ngirira imbabazi. Umwana wa Dawidi, Mesiya ni Imana, arakiza, agira neza, agira imbabazi. Yesu rero yagomba kubigaragariza n'abandi bose. Igitangaje ni ingene Yesu yagiye kuri ya nyana y'indogoba, hama abantu bagatangura gusemerera, bakavuga bati Hoziyana, Hoziyana. Bariko baravuga bimwe nyene Barutimayo ariko aravuga, bariko barabikomeza nabo bati nguyu arinjiye, umwami arinjiye, Mesiya arinjiye. Ni nkaho bariko baradeklara bati inganji ngiraje, iratanguye, inganji ya Mesiya turayishitsemwo. Ariko ikindi gitangaje, Yesu Kristo bari biteze ko azoba ari umuntu ari umunyenkomezi, umugwanyi, umusirikare, ashika afata ibigwanisha akagwanya abansi babo bose. None aje ku nyana y'indogoba.
ntabwo yaje ku ifarasi imwe. Bibiri ivuga ngo iyo yumvise intambara ngo yiruka ija y'intambara iri, yagiye ku nyana y'indogoba. Inyana y'indogoba iciye bugufi, kuko Yesu Kristo ntiyaraje ari umwami aje kuganza mu buryo bw'uko bari bamwiteze. Yaraje ari umwami aciye bugufiya, umwami yiyoroheje, aca yinjira ari ku nyana y'indogoba. Kandi abantu baramushimagiza, abantu baramutazira. Imana idufashe cyane. Icambere ndagomba kuvuga ngo Yesu aradukeneye. Yesu arakeneye wewe na jewe ngo atugendere ko adukoreshe. Ashitse imigambi yiwe, akora icyo ashaka gukora, aho tubaye, aho tugendera, aho dukorera ubuzi, mu babanyi bacu, mu miryango yacu, mu nshuti zacu. Yesu aragomba kudukoresha. Yesu yarakeneye indogoba ngo ashitse uwo mugambi wiwe, yarakeneye inyana y'indogoba. N'uyu munsi Yesu arakeneye abantu akoresha, kandi wewe na jewe nitwe yakeneye ko gukoresha. Ni umwami yiyoroheje, kandi natwe agomba ko tuba abantu biyoroheje, duciye bugufiya. Ubwo rero usanga tuziritse muri ibi na biriya, Yesu aragomba ko tubohoka, kandi afise ububasha bwo kutubohora. Imana idufashe kandi Imana ishimwe cyane. Yesu aravuga ngo mubabwire muti umwami arayikeneye. Yesu aragukeneye, Yesu aragushaka, Yesu arankeneye, kuko agomba kugira iki? Agomba kudukoresha. Imana idufashe. Hama rero Yesu Kristo nguwo, abantu bose batangwe kumushimagiza, bavuza impundu mu majambo yo kuririmba ngo Hoziyana. Imana ishimwe kandi Imana idufashe. Basasa impuzu zabo, bafata amashami. Ibi bisigura iki? Aya mashami, hamwe bavuga ngo n'amashami y'ibigazi, aya mashami asigura intsinzi. Nukuvuga intsinzi yari ibonetse. Bavuga bati umwami, intsinzi irabonetse, tugiye kuva mu gacinyizo. Bazana ayo mashami bayazungagiza, yandi bayashira imbere y'ahagendagendera, yinjira ari ku nyana y'indogoba, yihoreye wewe yinjira gusa agenda. Abantu nabo bamushimagiza, bavuga Hoziyana, hashimagizwe nde? Uwuje mu izina ry'Uhoraho, umutabazi arashitse. Imana ihabwa icubahiro. Iri jambo Hoziyana ryo risigura iki? Hoziyana uravye mu Giheburayo ni jambo ubwa mbere risigura ngo Mana dukize, ni sengesho. Ni nkaho bariko baravuga bati yewe Mana dukize, yewe Mana dukize, yewe Mana dukize. Ririmwo irivuga gukiza, nukuvuga umukiza arinjiye. Bari bafise ivyizigiro bati aho vyakabereye ni kera, tugiye twakira Hoziyana, Mana dukize. Ariko kandi iri jambo ku imyaka yagiragenda yahavuye ritangura gukoreshwa nk'ijambo ryo gutazira Imana. Urumva insiguro originale ya mbere ni Mana dukize, hanyuma ariko kandi rirakoreshwa mu gutazira Imana. Rero ubwo batazira, ubwo basemerera, ubwo bavuga umurongo, bakoresha umurongo uri muri Bibiliya ngo hashimagizwe uje mu izina ry'Uhoraho, bariko basenga bavuga ati Mana dukize, ko bavuga ngo Hoziyana. Ariko kandi bariko baratazira Imana ibahaye Mesiya. Ariko navuze ngo uko bumva Mesiya siko yaraje, kuko Yesu Kristo yaravutse arabaho, hama iki gihe agiye ku musaraba, hanyuma Yesu igihe cy'ukuza ari uganza ntikiragera. Ubu unye yarabambwe, arahambwa, hama arazuka, hama aduga mu ijuru, azogaruka. Ubwo azogaruka rero n'igihe c'inganji yiwe kizogera, inganji mu buryo bari biyumvira. Ndabibutse yuko gushika uyu munsi harimwo Abisirayeli, hari Abisirayeli benshi baciteze Mesiya, kuko ico gihe hari ntibemeye ko ari Mesiya.
abo baciteze kwa Mesiya azoza, ko azoza bazomubona, ariko azoba aje kuganza, azoba aje guca imanza, gucira imanza abazoba bakiriho n'abazoba barapfuye bose. Imana ishimwe cyane. Hoziyana, hashimwe uje mu izina ry'Uhoraho. Yesu Kristo aradukeneye ngo adukoreshe, aradukeneye ngo tumubere indogoba agenderako, tumubere ibikoresho akoresha. Yesu arakeneye abantu. Biravuga ngo harahandi, niwe nyene yavuze ngo ivyimburwa ni vyinshi, ngo ariko ngo abimbuzi ni bake, ngo none mwinginge nyene ivyimburwa arungika abimbuzi. Dusenga Imana kugira ngo Imana irungike abimbuzi, ariko twitegure, wewe na jewe twitegure, kuko agomba gukoresha twebwe mu murima wiwe kugira ngo tuzane abazimiye, tubabwire ijambo ry'Imana, tubabwire ko Yesu ari umukiza, hanyuma bizere abakize. Bibiliya iravuga ngo urukundo Imana yakunze abari mu isi ngo rwatumye itanga umwana wawe w'ikinege, ngo umwizera, subiremo, ngo umwizera wese ntapfe rubi. Nukuvuga iki? Yesu yararangije igikorwa cyo gucungura, ariko utamwizeye wamaze gutsindwa n'urubanza, ariko umwizera ahabwa ubugingo budashira. Nukuvuga igikorwa cyararangiye, ariko utashira ivyizigiro vyiwe muri Yesu, uwo onye ararimbuka nta kabuza, azorimbuka nta kabuza, n'iyi gihe carangira atarihana, batarakira Yesu Kristo. Ariko rero Imana, kuko ngo Imana itashaka ko hari umuntu n'umwe apfa, igomba wewe na jewe ngo tubere indogoba Yesu agendereko, hanyuma ashobore ace muri jewe, ace muri wewe, abwire barya anye, kuko bokizwa gute atawababwiye, batumvise bokumva gute atawagiye. Imana iri kwirondera wewe na jewe ngo idutume. Mbega uriteguye kuba indogoba Yesu Kristo agenderako? Imana ihabwa icubahiro. Hoziyana rivuga ngo Mana dukize. Uyu munsi urashobora kuba ufise ibintu bikuremereye, ibintu bikunanije. Senga Imana, takambira Imana, ubwira Imana uti yewe Mana nkiza. Ariko kandi dushimira Imana. Imana yarateguye vyose, yararangije vyose. Igikorwa gikomeye kiri wacu, nitwe tugomba kwizera. Igikorwa Imana yakoze muri Yesu Kristo. Yesu Kristo yararangije vyose, ariko umusaraba biratubwira ngo yarageze umwana avuga ngo vyose birarangiye. Vyose birarangiye, arabirangije vyose. Amagorwa yacu n'ingorane zacu n'ibibazo vyacu vyose tubimuremeke. Bibiliya iravuga ngo aratubabara, tumuremeke. Ivyo vyose bituremereye ni umwami wacu. Hoziyana, yewe Mana nkiza, yewe Mana dukize. Ariko kandi tumushime kuko ni umwami akiza, ni umwami agira neza, ni umwami ahambaye. Yesu aragukeneye ngo agukoreshe, adukoreshe, atugendereko, tubi ibikoresho, nkuko yarakeneye indogoba kugira ngo ivyanditswe bishike, yarakeneye indogoba agenderako. Nico kimwe n'uyu mwanya, n'uyu munsi, uri wenyene, woye kwikengera. Tubohoke tuve muri biriya turimwo, twemere tuze Yesu Kristo adukoreshe. Yewe wandogoba we, Yesu aragukeneye. Compa ukemera ukaba indogoba, nanje nkaba indogoba, tugakoreshwa na Yesu. Imana guhezagire. Amen. Ndabashimiye mwebwe mwese mwateze amatwi ikiganiro ivyo nabageze vyose. Twizeye ko mwafashijwe n'inyigisho y'ubu munsi. Tubifurije umugisha w'Imana mu banyu no mu vyanyu. Naho ubutaha.